Mu gice cya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, u Rwanda ruraza mu bihugu 10 bya mbere bihagaze neza mu rugamba rwo kurwanya ruswa. Ariko kandi ku bwa Madame Ingabire M.Immaculee, umuyobozi wa Transparency International ishami ry'u Rwanda, uyu mwanya ntuhagije. Niyo tugarutse nko muri Afurika barakubwira ngo u Rwanda rwose ngo n'urwa kane se uriho urarugereranya nande ku bihugu baturanye biri mu ijana na mba numva hari ikindi gikwiye gukorwa. Ngo ndakubwira abantu nti iyo uba mu gihugu kirimo impumyi gusa ugize Imana ukabona ufite ijisho rimwe ni ubayobora. Nk'uko bigaragara, igice cya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara u Rwanda rubarizwamo ntigihagaze neza. Icyo kiza ku mwanya wa nyuma muri uru rugamba rwo kurwanya ruswa n'impuzandengo y'amanota 32%. Igihugu kiza imbere n'ibirwa bya Seychelles n'amanota 66%, mu gihe Somalia na Sudani y'Epfo biza ku mwanya wa nyuma na 12%. Umuryango Transparency International ugaragaza ko muri rusange ruswa ikiri inzitizi ibangamiye iterambere. By'umwihariko uyu muryango uvuga ko ikomeje kuvutsa abaturage serivisi z'ibanze mu mibereho yabo. Imibare y'uyu muryango irerekana ko umuntu umwe kuri 4 babajijwe, ni ukuvuga abagera kuri miliyoni 130 mu bihugu 35 bya Afurika byakoreweho ubushakashatsi, bagaragaje ko babanje gutanga ruswa kugira ngo babashe kubona zimwe muri serivisi z'ingenzi. Ku ruhande rw'u Rwanda naho ni kenshi hagiye humvikana abaturage batunga agatoki abayobozi mu nzego z'ibanze kubaka ruswa kugira ngo babone kubaha serivisi ubundi zitasabaga ikiguzi. Gitifu aka kagari kano kakamatite nta kintu na kimwe cya serivisi runaka yagukorera kugira ngo umukecuru ampa agasambu natanze nagiye kumusanga ngewe ubwanjye. Gitifu aravuga ngo nimushakira amafaranga 30,000. Nambwa ati mama mpu 8 ngushakira 30,000. Nese njya ku karere bampeza urupapuro ndaruzana mugo nasinyire n'ubundi aranga nongera mfata moto nsubira ku karere. Ubwo karere twazanye umukozi waho araza arabinshinyishiriza nongera nsubira ku karere. Gitifu abo murenge bakirangiza kugenda yaragarutse arambwira ngo siza hepfo noneho unshakire agafanta kazatuma ngirengera. Yanyatse 150 avuga ko ibibazo byose bizaba azabyirengera. Ku bwa Madame M.Immaculee agasanga hatarakorwa ibihagije cyane mu gukurikirana ibirego bya ruswa mu nzego ziba zatunzwe agatoki n'abaturage. N'urugero ko ashaka kuba yarasambanyije nk'umwana yigisha nayo ni ruswa ishingiye ku gitsina, ariko akaguma agakomeza kwigisha muri iryo shuri ngo ibimenyetso ntibiraboneka. Ese ko cyari we bavuze ntibavuga undi? Icyo bikwiye guhita bigutera ubwoba ukamubwira utubuhagaze tubanze dukurikirana iki kibazo. Barakubwira bati executive w'umurenge yasabye umuntu ruswa iyi nini, agronome yavuze ngo ntabwo uri busarure ishyamba ryawe utamuhaye aya nayo, noneho bakavuga ngo nta kibibemeza ko ariko byagenze. Kuba utabisaruye kandi ryeze kandi warabisabye ntibabiguhe, wabikwimye yabikwimye iki? Tujye twicara twanariza urubanza waruciye uti ibyo bibe bihagije kugira ngo tubone ko tudakwiye kuba n'umucamanza. Uretse ubu bushakashatsi mpuzamahanga ubwari bwakozwe na Transparency International ishami ry'u Rwanda nabwo bw'umwaka ushize wa 2020 bugaragaza ko nibura 12% by'abaturage babajijwe basubije ko batswe ruswa y'amafaranga. Transparency International ikagaragaza ko mu gihe nta gikozwe mu kurandura ingorane zishingiye kuri ruswa, ibihugu byinshi byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bishobora kutagera ku ntego z'iterambere rirambye SDGs isi yihaye kuba yagezeho bitarenze umwaka wa 2030. Temistokre Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Duhereye ku mubonano President w'u Rwanda Paul Kagame yarayagiranye n'abakinyi ba ekipe y'igihugu Amavubi i Kigali. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda. Abakinyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikubutse mu irushanwa rya CHAN ryari rimaze iminsi ribera muri Kameruni bamaze igihe bakiri mu mwiherero i Nyamata. Mu cyumweru gishize bamwe muri bo bari batashye iwabo mu rugo ariko baza kongera guhamagarwa igitaraganya. Impamvu nyamukuru yatumye aba bakinyi basabwa kugaruka i Nyamata nuko bagombaga kubonana n'abayobozi bakuru b'igihugu ngo bagezweho ubutumwa bubagenewe nyuma yo kugarukira muri kimwe cya kane kirangiza. Mu rwego rwo kwitegura uwo muhango, abakinyi bamwe na bamwe b'Amavubi basabwa gukuraho imisatsi bari barateretse. Mu bakinyi bari barateze ibisage ariko bagasabwa kubyogosha nta yandi mananiza, twavuga Rashid Kalisa, Fitina Omborenga na Eric Rutanga, tutibagiwe umunyezamu Olivier Kwizera wari ufite ubwanwa burebure bakunze kwita suna cyangwa ikiroso. Igitangaje nuko aba bakinyi bari barasabwe kwiyogoshesha ubwo bari bakiri muri Kameruni mu irushanwa. Icyo gitekerezo bacyamaganira kure. Kuri iyi nshuro biragaragara ko nta yandi mahitamo bari bafite, dore ko amazi yari atakiri yandi. Mu kiganiro nyirizina Perezida Paul Kagame yagiranye n'abakinyi b'Amavubi ejo ku cyumweru ku gicamunsi, yagarutse ku birebana n'iyo
misatsi avuga ko imisatsi myinshi nayo ishobora kubangamira imikinire. Baza kuvuga umuntu ngo bawugoshe muri aba ngaba barahari, hari umuntu bavanyeho wari ufite dreadlock, hari uwo bogoshe muri ntabwo nari mbizi. Hari umuntu wabyanditse kuri media sinzi uwo ari we, yakubabariye rwose, mbese wapfuye bakuvaniyeho umusatsi. Ndabireba ese kwanza niwe we byakubabaje, hari icyo watakaje bisagarukaho uzabishakira ahandi. Ibyo byaba bifite impamvu bishaka, byaba bitayifite ni uburenganzira bwawe, ariko biya icyo bivuga byajya muri ya nzira ya discipline ko imyifatire kugira ngo ibone no mu kibuga, ubwo bibaho nabyo ku isi hose. Abantu bakina mu kibuga ukabona umukinnyi ukabimubonamo ko yatekereje cyane umusatsi we kurusha umupira. Perezida Kagame yashimangiye ko disipurine y'abakinnyi ari ingenzi, abakangurira kwirinda amarozi bakareka no kwisumbukuruza imbere y'abatoza. Yaboneyeho kandi kubashimira uko bakinnye muri irushanwa rya CHAN rirangiye, yongeraho ko atemeranya n'imisifurire y'umukino u Rwanda rwasezerewemo na Guinea-Conakry. Mu gusoza, perezida w'u Rwanda yemereye agahimbaza musyi abakinnyi b'ikipe y'igihugu, abasaba no gukomeza kwitwararika mu rwego rwo kurushaho kwirinda virusi ya corona. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball, muri iki cyumweru twatangiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda izahaguruka i Kigali yerekeza muri Tunisia mu mikino y'amajonjora ya nyuma mu gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Abasore b'u Rwanda nubwo itike yabo barangije kuyibona kubera ko Afrobasket izabera hano i Kigali, barasabwa kwihagararaho bakikuraho igisuzuguriro batewe no gutsindwa n'amakipe yose bari kumwe mu itsinda mu majonjora ya mbere aherutse kubera mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize. Umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda Jabo Landry avuga ko ikipe y'u Rwanda izitwara neza kurushaho kubera impinduka zakozwe. Hari byinshi byagiye bihinduka, byari byagize uruhare mu myitwarire itari myiza twari twagize ubushize. Hari ibintu byinshi byagiye bihinduka, mwabonye ko nka coach yarasezeye, hari by'abakinnyi basabwaga, hari imyiteguro ihagije, hari kondisiyo umukinnyi agomba kubamo kugira yitegure kujya mwihangana mu irushanwa ryo ku rwego mpuzamahanga. Ibyo byose ni ibintu twagiye dukoraho, tukaba dufite icyizere ko kuri iyi nshuro tuzitwara neza kurusha ahabanje. Muri aya majonjora ya nyuma agamije gushaka itike yo gukina Afrobasket, harimo amatsinda 5, buri tsinda rikagira amakipe 4. Hazazamuka amakipe 3 muri buri tsinda, ni ukuvuga amakipe 15 aziyongeraho ikipe y'u Rwanda, yose hamwe akaba 16 ari azaseruka hano i Kigali mu mpeshyi. Umujyi wa Monastir wo muri Tunisia uzakira imikino y'amatsinda 3, ni ukuvuga itsinda rya mbere, irya kane n'irya gatanu. Mu itsinda rya mbere harimo Tunisia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Centrafrica na Madagascar. Itsinda rya kane rigizwe na Nigeria, Sudani y'Epfo, Mali n'u Rwanda. Amakipe dusanga mu itsinda rya gatanu ni Misiri, Uganda, Cape Verde na Maroc. Amatsinda birasigaye, ni ukuvuga itsinda rya kabiri n'irya gatatu azakinira mu mujyi wa Yaounde muri Kameruni. Itsinda rya kabiri rigizwe na Senegal, Angola, Kenya na Mozambique. Naho mu itsinda rya gatatu dusangamo Cote d'Ivoire, Kameruni, Guinea Equatoriale na Guinea-Conakry. Tugarutse mu mupira w'amaguru, ejo kuwa kabiri tariki ya 9 y'uku kwezi kwa kabiri, ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda igomba kwerekeza muri Tunisia. Igiye guhura n'ikipe ya Club Sportif Sfaxien mu mukino ubanza w'intera ya gatatu mu rugamba rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Mu rugendo rwayo, ikipe ya AS Kigali izabanza kunyura muri Turukiya, aho izava ejo bundi kuwa gatatu ikajya muri Tunisia. Umukino wa Club Sportif Sfaxien na AS Kigali uteganyijwe kuwa gatandatu tariki ya 13 y'uku kwezi kwa kabiri. Umukino wo kwishyura uzabera i Kigali nyuma y'icyumweru kimwe. Ikipe izashobora gusezerera indi hagati y'amakipe yombi izahita ibona uburenganzira bwo kwinjira mu cyiciro cy'amatsinda. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Mu Burundi nari nabice ku masonga nkitangura ihiganwa rya volleyball ryaraye risozerewe, imirwi 3 yahejeje inganya manota, nayo mu kwinonora imitsi Francine Niyonsaba niwe yatahukanye ikibanza ca mbere mu kwiruka imetero 10,000, ibindi na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Ihiganwa rya volleyball mu gisagara ca Bujumbura kuri no w'Imana niho ryasozerwa. Mu nkino zabaye Bisoro yatsinze Muzinga amaseta 3-0, ni nako Rukinzo yatsinze Bujumbura Wezi wa ndani, nayo Amikari itsinda Cosmos amaseta 3-2. Imigwi 3 ariyo Rukinzo, Cosmos na Amikari yaciye irangiza iryo higanwa inganya manota. Umenyereza wa Amikari akabamenyesha ko kubona bashika kuri ico kibanza byavanye n'ishaka ry'abakinyi kuko barangije inkino zo gusubiriza phase retour badatsinzwe nkuko bari bavyipfuje. Jewe kupi wanje kubyo nari nateguye muri iyi phase retour, kuko jewe phase natsinze matches 3 nazitsindwa na Rukinzo na Cosmos, ariko jewe ihangiro nari mfise kuri iyi phase retour, ihangiro ryari ryuko
mpeza phase retour uko classement iba uko ariko kose ngize victoire 5-5 rero kubwe wanje ndashimira abakinyi banje bo muri Amicale nkashimira na staff ya Amicale twakoranye ko icyo nashatse nagishika abandangije iyi phase retour nsinze match zose je rero ndahimbawe cyane gose kuko ibyo nateguye biragiye mu ngiro niyo yari ndoto yaje muri championnat muri Afrabe. Kugira rero hamenyekane uwa mbere urongo ishirahamwe rya volleyball mu gisagara ca Bujumbura ngenda kuri yo Claver yamenyesheje ijwi ry'Amerika ko abantu borindira bakabanza gukora ibiharuro. Mu kwinonora imitsi naho umunonotsi Francine Niyonsaba yaheruka kugaragara muri urwo rukino haraheze imyaka 3 kuko yafatiwe ibihano n'ishirahamwe ryo kwinonora imitsi kw'isi bena Semenya Castel wa Afrika y'Epfo kuko umubiri wabo ufise ico utandukaniye n'iyabandi bigeme bahiganwa hamwe bagasabwa guhiganwa ku metero ziri hejuru y'1600 mu gihe ku metero 800 atawabakoreramwo. Kuri no w'Imana yaragaragaye ahiganwa ku metero 10,000 mu higanwa rya cross country ryatunganijwe n'ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi. Niho yagaragaye uwo mwigeme akaba yabaye wa mbere akoresha iminota 33 irenga gato. Yamenyesheje ko intego yiwe ari gusubira mu higanwa rya Jeux Olympiques ahafise umudari w'ifeza ku metero 800. Kabera kugira ngo ntanga cese meza bamenyesha makuru mu bibone yuko ubu natangiye kumenyeza imetero ndende guhera kuri 5 mm kuduga kandi nimitiraga neza ndaryohewe kubona atsinze kandi nibaza yuko nakoze n'umwanya mwiza bikamishizere mu makumisa azoza yuko ngiye kwanda neza cyane ni byishimo cyo gituma nafashe umwanya ukitegura kugira ngo abari bamamvye imisi batambona babone ndabazaniye byiza basaba kuba bashiki ibi ndabikora kugira ngo n'abari nyuma yanje babone yuko byose bishoboka usizemo ishaka ugashiramo umwete aho ushaka gushika uhashika. Rero nta muntu ndaba ndiraba ndimenyereza neza byose bigenda neza mbere n'ubu nibaza yuko bitahindutse zobafashe urugendo mbandanya kwimenyereza mu gihugu ca Kenya kugira ngo banaye nitegura neza nitegura na Jeux Olympiques. Mu mupira w'amaguru naho kundwi igiriya 200 Message Ngozi yatsinze Atletico Olympique ibitsindo 2-0, Vitaro inganya na Bumamuru igitsindo 1-0, Reserve batsinze Aigle Noir ibitsindo 2-1, nayo Olympic Star yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-1 nyene. Umugwi wa Flambeau du Centre niwo ukiri mu kibanza ca mbere. Desire Hatungimana, Kigali, ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteza amatwi aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri mikro mari kumwe na Diane Ninahazwe. Fasil Gebehu niwe yegeranije amajwi yacu. Mukanya ni jambo ry'intangamarara ku migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri ni jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashikiranganje bajeje imigenderanire n'amakungu mu bihugu biteye imbere biri mu ishirahamwe G7 birimo Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Ubuyapani, Ubwongereza hamwe n'intumwa zo mu rwego rwo hejuru rw'umwe bwa Buraya byagiye hamwe mu kwiyamiriza ihagarikwa n'ipfungwa byemeza ko bifatiye ku mvo za politike y'umunyepolitike atavuga rumwe na leta y'u Burusiya Alexei Navalny. Basaba ko umunyepolitiki yahagaritswe akiva mu Budagi kwivuza ishano yari yahawe arekugwa vyihuta atakirinze gusabwa. Mwitangaza ivyo bihugu biri muri G7 vyasohoye kuri no dossier ya Navalny vyatangaje kandi ko bitewe amakenga n'ibihumbi vy'abanyagihugu bahagaritswe bari mu myerekano yo gusabire kurwa y'uwo munyepolitike. Mu bahagaritswe harimo kandi amenyesha makuru. Ivyo bihugu bisaba Uburusiya kubahiriza amasezerano mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu n'amategeko yo mu gihugu hamwe no kurekura abo banyagihugu nabo bamenyesha makuru batawe muri yompi kwigenekerezo rya 2023 ukwezi kwa mbere hamwe n'abahagaritswe mu mpera z'indwi heze.
Muri iryo tangazo ibihugu vyo muri G7 vyanditse biti inguvu zakoreshejwe n'abapolisi mu kuburabuza abari mu myiyerekano babaka uburenganzira bahabwa n'amategeko bwo gushikiriza ivyumviro ntidushobora kuvyihanganira. Ibi bije vyerekana ingendo mbi cane yo kugara urubuga ku batavuga rumwe na leta, abari mu mashirahamwe yigenga n'abaharanira agateka kazi na muntu. Twibutse ko umunyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta y'Uburusiya Navalny yarusimvye mu kwezi k'umunani ko mwaka w'2020 ahawe ishano rikaze ririmwo ibikoreshwa mu gukora ibisasu vy'ubumara. Aha G7 yibutsa ko iziririza ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho igasaba Urusiya gukora amatohoza yimbitse kugira ngo itange umuco. Ikoreshwa ry'ubwo bumara riza risubiza inyuma demokarasi rikazivya abatavuga numwe n'ubutegetsi n'ubwinshi bw'imigambwe mu Burusiya. Uko niko ivyo bihugu vyo muri G7 bibandanya bivuga muri iryo tangazo. Ivyo bihugu birimwo leta zunze ubumwe za Amerika bisozera itangazo ryavyo bisaba bishimitse Uburusiya kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yose arimwo ayo kudahonyanga uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro.